Umuntu TV tubitayeho. Bibiliya yanditswe mu buryo politike, uburyo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko nguze yanditse muri politike, kuvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo. Twovuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Igitabo Bibiliya ni abayashirani bonyene, nta bandi bantu bakigenewe. No kuvuga nkoresha ijambo rivuga karine, n'agakarine k'abayashirani bari barahawe kugira ngo kaze karabibutsa ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwandiho ariwe ahaya, n'ukuntu bazotwara bakaganza amahanga. Rero n'agakarine k'iwabo k'abayashirani saka umunyamahanga uwo ari we wese. Gusa byarashitse kuko bari babwiwe ati rero iyo maragarita yanyu, ati ivyo vyera vyanyu ariyo maragarita yanyu, ntimuze muyiterere imbwa n'ingurube. Nukuvuga ntibaze bacumure, ntibaze bave ku byagezwe bakava ku byagezwe. Ivyo vyera imbwa n'ingurube zizobitwara zibisiribange, hama zigarukane ivyo vyera byarasiribanzwe, hama zibatabagure. Harageze igihe rero ivyera biratwagwa birasiribangwa. Mwese abo dusanzwe dusangira amajambo y'umuremyi w'ijuru n'isi, nongeye kubagumbira mu izina ry'uwaducunguye yahoshwa amasharu wapfuye akazuka, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ahubwo aronkere ubugingo budashira. Kandi nkakomeza kuvuga nti Shabbat Shalom. Reka nkomeze kugira ivyizigiro aho muri mwese ko muri amahoro, baba abamaze kugera ku musi mushasha, no kuvuga mu gatondo keza ndabagumbiriye, eka abari mwijoro, eka n'abandi kumbure bakicaye kubutarira bivanye naho baherereye. Mwese ndabaramukije mu izina ry'uwaducunguye yahoshwa amashiach. Ni mwene so bankukare wose, nongeye kugirirwa ibako ryo kuza kugira ngo ndabipfurise amahoro, ubuntu n'umunezero biva kuri Data wa twese Yahuwa Elohim. Reka dusenge imbere yuko tubandanya kuri aya majambo tugiye kwibaza no kubaza ivyanditswe vyera, nkuko umunyezaburi w'ijana 19 ku murongo wa 11 yafashe icyemezo cyuko agiye gushira ijambo rya Yahuwa, no kuvuga uwo bamwe bavuze ngo ni uhoraho, kugira ngo abaryo rimubera inkinzo yo kumurinda gucumura kuri Data wa twese umuremyi. Kubw'ivyo rero reka natwe mbere yuko tuja kubaza mu vyanditswe vyera ibijanye n'ikibazo cy'umuntu wese akunda kwibaza ati iyo bavuze umusi wa Elohimu canke bamwe bavuga ngo umusi w'Imana n'uyuhe, baba barondeye kuvuga uyu munsi uwuhe, ko mu kamenyero k'abana bariya bavuga ko imisi ingana. Reka dusenge. Nyene icubahiro muvyeyi dukunda uri mwijuru Yahuwa, turi imbere zawe muri aka kanya duciye bugufi twikubitishwe imbere no kwisabira imbabazi n'ikigongwe twebwe abanyaminwa yanduye, kandi tugobegwa kumva ko tuhogira icyo tuganira n'ubwoko bwawe. Reka nyaguhora ku ngoma uhumanura akanwa kanje, uhunyeze untunganisha amaraso y'Imana wayasheshe ku giti, kugira ngo ivyaha ibicuno n'ibigabitanyo bitsindwe, ndetse kandi ntabarije wahubwo jenyene utugire ikigongo, ugire ikigongo ihanga ryanje mbayemwo, ubwoko tubayemwo,
ndetse nabo tugiye kuganira kugira ngo bategure nk'uko umubibyi ategura indimiro, maze ijambo ryawe nk'imbuto maze ribigwe muri iyo ndimiro ariyo mitima iciye bugufi yakirishima, kugira ngo ibigiye kwama kubw'iyo mbuto maze bizokwera umusaruro wo kuzana benshi kugakiza kawe, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ivyawe. Twugire kumuha umugisha w'ivyizigiro vy'amahoro biheruka nk'uko abidusezeraniye, mw'izina rya ducunguye ahosha w'amashero bisaba twizeye, amen. Mwese rero abo dusanzwe dusangira amajambo y'umuremyi w'ijuru n'isi, eka nabo bose bayumva na mwebwe bakayizera, nongeye kuvuga nti Shabbat Shalom, amahoro y'umunsi w'isabato aganze imitima yacu twese. Ikibazo tugiye kurabira hamwe abana bariya usanga bavugukuna kuriya, ni ikibazo kiboneka mu gitabo cya Hazone. Icyo abana bariya bavuga ngo ni byahishuriwe Yohana ni cyangwa byahishuriwe Yohana ku gice cya mbere ku murongo w'10, ariko noneho reka duhere ku murongo w'9. haravuga ngo jewe Yohanani mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yahoshuwa uwo bavuze ngo ni Yesu, ariko ivyo mnibaze ko mwamaze kumenya ukuri kwavyo. Nari ku kizinga kipatimo cyo mu kiyaga bampora ijambo rya Elohimu, bavuze ariho rya Elohimu, ngira ngo muramaze kumenya neza ko ari ubusobanuro nk'uko n'abarundi bivugira ngo si izina ahubwo n'ubusobanuro. Ubusobanuro nabwo bukaba butari izina nk'uko nabashiriye umurongo wo muri Matitiyahu hariya hejuru. Maze hakabandanya havuga ngo no gushingira intahe Yahoshuwa ku munsi wa Elohimu, bavuze Imana agenda muri Matitiyahu ubwo bavuga ni Matayo 2:46. Murahabona yuko ijambo Imana iba n'ubusobanuro bw'ijambo rigize izina ry'icubahiro ry'umuremyi w'ijuru n'isi Elohim. Nari muri Aruwa Hakodeshe uwo bavuga ni mpwemu yera. Inyuma yanje ijwi rirenga nk'inzamba rivuga riti, icubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungikire muri Efeso, ni Simuruna, ni Poligamo, ni Tuwatiya, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Ijambo tugiye kurabira hamwe ni iri jambo ryo riboneka mu gice ku murongo w'10 ngo ku munsi wa Elohimu nari muri Aruwa Hakodeshe. Mbega uyu munsi wa Elohimu ni uyuhe? Iri ni jambo tugiye kuganira ko kuko abamwe abana bariya yo ubereze usanga bavuga ngo hari umunsi w'abayuda ariyo Sabato, abandi bakaca bavuga bati yuvuze umunsi kuri bo baba ndiyo bavuze umunsi w'Imana aho bavuze umunsi wa Elohimu, bakaca baza bakavuga ngo tuba tuvuze kuri wa munsi Bibiliya igaruka kavuga ngo ni kuwa mbere w'iminsi ndwi. None koko ukuri kw'iri jambo umunsi wa Elohimu ni kuvuga iki twisunze ivyanditswe vyera? Reka tubaze ivyanditswe vyera. Ni ukuvuga rero tugiye kubaza ivyanditswe vyera. Iyo Yohana ni uwo babandi bavuga ngo ni Yohana avuze ati ku munsi wa Elohimu nari muri Aruwa Hakodeshe, abarimwe aravuga umunsi wuhe? Icyo twobanza kandi kwibukanya niki nuko ibi byo kuvuga ngo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday n'ibindi, ivyo si inkomoko y'ijuru. Ndabisubiyemwo, icyo
rutonde ni urutonde rwa kipagani, ni urutonde rwa babagoretsi b'ivyanditswe vyera. Ahubwo urutonde rw'irema nk'uko tubibona mu itanguriro rimwe hatwereka yuko yarakora bukira bwaca umunsi wa mbere ukabusha ubaye, maze yongera akakora ibikorwa nk'uko irema ryerekana yuko ibikorwa byakorwa ku murango, ndetse bishingwa intahe n'umucunguzi wacu Yahoshua Hamashiach wapfuye akazuka yuko ibi umwanya yavuze ati mbega ntimuzi ko ibikorwa umuranga ari wo mwanya ibikorwa bikorwa habona. Urumva biragaragara yuko ibikorwa byako by'umunsi bikorwa ku murango, ijoro naryo ivyanditswe bigasigura neza yuko ari umwanya wo kuruhuka, ndetse ibikoko navyo bikabona kuja kwiginagura bitora ivyo bijya, maze bwaca umunsi wa kabiri ukaba ubaye nk'uko aho ndimo ndavuga uko urutonde rwagiye ruharukwa. Ku munsi rero ugira indwi uhereye ku rutonde rw'umunsi wa mbere, umunsi ugira indwi uca witwa Isabato. Ni ukuvuga umunsi ugira indwi nta muntu yawise izina ryawo ryavuye mu ijuru ubwaryo, kandi ni nawo munsi n'ivyanditswe byera bigiye kudushingira intahe yuko ari wo munsi wa Elohimu ubwiwe yituranirije mu yindi misi yose kugira ngo ubeko amakoraniro. Turiko turarabira hamwe ikibazo kibaza giti mbega ko Yahuhanani, ni ukuvuga uwo tubona mu gitabo cya Hazone cyangwa mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yahuhanani nyene igice cya mbere ku murongo w'10 havuga ngo ku munsi wa Elohimu canke abana bariya bavuze ngo umunsi w'Imana babarondeye kuvuga umunsi by'ukuri wuhe. Ni ukuvuga ibi tuza kubitora tubanje kubaza ivyanditswe vyera. Ikindi nagomba nk'uko namaze kubishikiriza nuko urutonde rw'irema rutigeze rufatira kuri ibi byo kuvuga iminsi amazina y'ibindi tubona muri aka kamenyero k'uyu munsi, ahubwo mu urutonde ruhagaze kuvuga umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, hanyuma n'uwa gatandatu, hanyuma ari nawo kwitegura Isabato, hakaba n'umunsi ugira indwi ariyo Sabato nyezina. None Yahuhana navuze ati yari mu munsi, hari ku munsi wa Elohimu. Aha rero bamwe bagashaka kwikwegera ko bashaka kwiyitirira uyu munsi, abandi bagashaka kwiyitirira uyu munsi kugira ngo kumbura umuntu wese yerekane ko ivyo avuga bishingiye mu kuri. Ariko none ivyanditswe vyera bivuga gute kuri uyu munsi wa Elohimu? Twibukanye ko Yahoshua Hamashiach nk'umucunguzi wacu ubwiwe yaje avuga yuko ataje gusenya ivyanditswe ahubwo aje kubishitsa. Bisigura yuko niba nawe yaragira amakoraniro yayagira mu rutonde rwo kubaha irema, niba yaravuga ijambo rya Yahuwa yarivuga ashingira intahe iry'abamubanjirije aribo bavugishwa n'abahanuzi nk'uko nawe yabishingiye intahe mu mvugo yiwe. None umunsi wa Elohimu vy'ukuri wo awuvuga gute? Reka tugende tubaze muri Lukasi, turabe muri Lukasi awe abishingira intahe gute. Igice cya 6 ku murongo wa 5 niho hari amajambo avuga ngo, ni ku rupapuro rwa 73 aravuga ngo, kandi arababwira ati umwana w'umuntu n'umwami w'Isabato. Ngaha avuze ngo kandi umwana w'umuntu n'umwami w'Isabato. Umwami ngaha ndi Yahuhana ni nawe muri Hazone akavuga uti mu munsi w'umwami.
urumva uyu mwami mukibuka muri Yohana ni wavuga ni Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere avuga ngo uyu jambo yamyeho kandi yahoranye na Elohimu kandi cyaremwe cyose cyaremwe nawe. Urumva ko aya majambo ariko arahura ko bwa bundi umunsi w'umwami ni Isabato. Reka turabe mbega koko Isabato yoba yari y'umwami ko ngaha Yahoshua abishingiye nahe none imbere na mbere niko vyari bigaragara ko yamyeho kandi yahoranye na se. Uyu munsi mwitanguriro baba ufata nk'umunsi w'umwami. Reka tugende tubaza ivyanditswe. Turacyakomeza rero kuraba icyemezo niba koko umunsi w'Isabato ari wo munsi w'umwami, ariko ni kugira ngo kumbure n'uwo bagifise amakenga ahere. Naho ubundi tugiye muri Yeshayahu uwo bavuga ni Yesaya igice cy'icenda haratwereka neza ibihamya vyerekana yuko Yahoshua yategezwa yari yitezwe nk'ugiye kuvukira abantu, ko azoba ari umwami kandi inganji yiwe izo n'ububasha vyiwe bizokwama biri ku bitugu vyiwe, ndetse ingoma yiwe ikazoba ingoma y'amahoro y'ibihe bitazoshira. None niwe ashingiye intara avuga uti ubwabundi umunsi w'Isabato ni umunsi wiwe, ni umunsi wahariwe umwami, ni umunsi wiwe, ni umunsi yitoranirije mu yindi misi yose. None koko yawubaha ivyo abavugishwa n'abahanuzi vyoba koko hari aho vyigeze bigaragara muri cya kiringo kumbure twebwe tutari tubona ko ahari muri bwa buryo bwa Melkisedeki, yari ahari muri bwa buryo bwa Melkisedeki. Isabato yoba koko yari harugwa nk'umunsi w'umwami. Reka turabe mu gitabo cya Shimota aricyo bavuga kuvayo 16 ku murongo wa 23 ni ku rupapuro rwa 80 haravuga ngo arababarira ati ivyo nivyo Yahuwa. Uwo bamwe bavuga ni uhoraho mu busobanuro, ariko murumva ko ubusobanuro mwaramenye ko atari izina. Arababarira ati ivyo nivyo Yahuwa yavuze ati ejo uzoba umunsi wo kuruhuka witwa ngwikiyemwe w'Isabato. Iyi Sabato imeze gute? Irobanuriwe Yahuwa. Nibagende barondere ivyo bagomba, bateke ivyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Urumva ko ejo n'umunsi wande wa Yahuwa, sumunsi w'abantu, ni uwa Yahuwa, urobanuriwe Yahuwa. Muri ku Shimote igice cya 3 ku murongo wa 15 3:15 ku rupapuro rw'ijana hakavuga ngo mu minsi 6 abariho ibikorwa bikorwa ari kugira indwi ni Isabato. Isabato imeze gute? Yo kuruhuka bihebuje. Yerejwe nde? Yerejwe jewe Yahuwa uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi w'Isabato ntazobura kuticwa. N'umunsi uwo kugira kwa makoraniro ahebujwe kandi werejwe ikiruhuko cyo kuruhuka bihebuje, werejwe Yahuwa Elohimu gusa. Muri iki gitabo twatanguriye ko aricyo gitabo cya Bibiliya nyeranda icyo cyo hejuru, ariko igituma ndayigarukanye nuko iyo umuntu ataragirirwa amahirwe yo kuyisoma iki cyanditswe kiboneka mu gitabo cy'Abamakabe, aba kiri kure yo kujuragirika, ndetse aba
ashoboye kuzimizwa no gukurikira ivyamuhe no kuvuga iby'ibinyoma vy'Abagiriki n'Abaroma. Kuko aho muri icyo gitabo, muri iyo Bibiliya, harakwereka neza uko ubuhanuzi bwa Daniyeli bwasohojwe n'Abagiriki ku gihe cy'umwami Epifanisi Lyakusi, aho yatera Abayashuruni, kuvuga Yerusalemu, noneho akagera yuko umugigwa w'umuco n'umugenzo w'abubaha Yahuwa uzimanganywa, ahubwo bakurikira akaronda k'imico y'abapagani y'Ibugiriki. Ndetse ari naho haca hanerekana yuko n'umugigwa wo kukebwa watanguriwe kubangamirwa bimwe bikomeye, kuko ikete ryavuga yuko n'umuntu azofatanywa n'umwana murimwe aramukebesha, uwo mwana bazibamwicire nyina wiwe bamumwambike mw'izosi, yenene mw'izosi. Ngaho muravyisomera, n'ibintu bidashobora guharirirwako. Ikigira kabiri, Abaroma muribuka ko aribo bagiye gusangangura ndetse bakatwara ibintu vyose, ndetse nk'uko na Yahoshua yari yavuze ati nta buye rizosigara rigeretse n'irindi, n'ivu bagaheba bankeka bagashomba. None aba Baroma ubwabo, aba Banyaburaya Bayafeti, aho mvuzemwo uribuka ko n'Abagiriki bari batwagwa, bageze naho batwagwa mu bwami bw'Abaroma, aho bamvugiye muri rusangi. No kuvuga abo nibo babaye aba opposition umutwe wo kuopoza ivyanditswe vyera vy'umuremyi w'ijuru n'isi, ndetse no kubizimanganya mu gushiramo, mu kubihikuramwo ivy'ukuri, bashiramwo ivyumviro vyabo. Aho muri iyo nyandiko iri kuri ya icone muri icyo kitabo nabashiriyeho cyambere muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Amakabe, bakaba bakwereka yuko no kwizina ry'umuremyi w'ijuru n'isi Lyakusi Epifani yasize mu itegeko rivuga riti no mu kimbo cy'izina ry'umuremyi w'ijuru n'isi mukureho mwandikemwo Zeyusi. Zeyusi gisengwa cya kipagani, nk'uko n'Abarundi yo tugira power tugakoroniza isi, twabushima Imana y'Abarundi, tugashima kirangana ryangombe wacu, nibo baduhaye ubwo bushobozi bwo kubasha kubakoroniza. Icyo gihe ndonde kuvuga yuko isi yose yategerezwa kubaha ivyo bisengwa by'Abarundi. Ariko ku ntumbero y'ivyo turiko turaganira ko vy'umunsi wa Elohimu n'uyuwe hagati ya yuwo bavuga bamwe ni Sunday, abandi bakavuga bati oya, umunsi w'umwami ni umunsi wejeje ugabwa umugisha, ariyo sabato ya Yahuwa, nk'uko twamaze kubibona. Ugo rujijo rwo gutuma umwe avuga ukuna kuriya niyo yari ntumbero ya Satani, kandi niyo ntumbero ya wa mugore maraya wo gahibuza asambana n'ubundi bwa maraya, ariyo manyeshengero atuzungurutse, ababoreje inyigisho y'ikinyoma, aribwo bumaka bwo kurogota ku vya Yahuwa. Aba rero aba Baroma muri igitabo cya Ndemera Ecclesia, kugo rupapuro maze ugushirira ngaho, aho namaze gucisha uturongo n'irangi ritukura, harakwereka neza ko Umuroma ubwiwe 100% ashingira intahe yuko aribo bahinduye, bagerageje bemeza nako yuko umuntu wese yubaha umuremyi w'ijuru n'isi, cyangwa wigeze kuba yubaha umuremyi w'ijuru n'isi, yategerezwa kugira canke yagira amakoraniro ku munsi wa Elohim, ari wo wa munsi Yohanani yari muri Aruha Kodeshe, ari wo munsi w'isabato, nk'uko n'Abaroma babikubwira ngaho.
ndetse aba baroma bakaca bakwibwira yuko n'ibintu vyo guhindura bobo ku ruhande rwabo bihitiyemwo kugira amakoraniro ku wa mbere w'iminsi ndwi ariyo Dominika, ndetse mu yindi mvugo umunsi wa gipagani, umunsi w'igisengwa zuba, nka dogitrine, nk'ukuvuga nk'intuze cyagezwe ishingiro cy'idini ryabo. Mugabo abubaha Yahuwa baba bahanuzi n'abavugishwa bose, katolika iragushingira nayo yuko bategerezwa kugira amakoraniro yabo ku munsi w'Isabato, ari wo munsi wa Elohimu, wa munsi wejejwe ugahabwa imigisha mu yindi minsi yose. Ndetse bakagira ko bakavuga bati umuntu wese anyuranya n'icyo cyanditswe tubona mu Kuvayo 16:23 akigira kugira inindi koraniro ku yundi munsi, uwo muntu yitega imihezagiro y'abagiye kuzoraga ubugingo budashira buboneka mu munsi w'Isabato weje ugahabwa umugisha, ahubwo yitege umuvumo w'ibihe byose. None hari umuntu afise umuvumo azohonyora mu bwami bwa Yahuwa? Nimwihe ikibazo mwese, mwibaze nako mwishure, muhitemo ikiri n'ubugingo canke muhitemo umuvumo, kuko biri hagati yanyu. Shalom. Reka ndabasabe umuntu wese abaye sorongoza kuri aya majambo make, muri menshi numva twategezwa kurabira hamwe, kuko twategezwa kuraba mbere